Imana ya Joshua irabishize mu rutonde mu izina rya Yesu. Irabishize mu rutonde, irabishize mu rutonde, irabishize mu rutonde, irabishize mu rutonde, irabishize mu rutonde. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Ultimo, your reign of terror is over. Better to die or to live. No choice. Ntaco je naje gukura kwiparanganya. Oh yes sir. Biganza hejuru. Keep your hands up. I see many things. Ndabona ibintu byinshi. You see? Urabona? Ujya muntu yatembaga ndiko narengana. The one who fell down. So be passing by. Imana yakutabaye. The Lord has delivered you. Ndashima Imana kubereho. I'm grateful to the Lord you dress. But the devil is binding everything. Kurugezo. At the point. As you dress up to marry, the devil takes out of you everything. Until your spirit will feel better to die or to live. No choice. Ntaco je naje gukura kwiparanganya. Oh yes sir. Kugeza namubwiye ngo ndashima Imana kunabereho. I talk to you, pray to the Lord, you address some things, and I will say in the name of Jesus, everything that way. Imana ya Joshua irabishize mu rutonde mu izina rya Yesu. Irabishize mu rutonde, irabishize mu rutonde, irabishize mu rutonde, irabishize mu rutonde, irabishize mu rutonde. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Ultimo, your reign of terror is over. Wataimoni wewe, inganji y'iterabwoba iraheze mw'izina. In the name of every person in the house. Inganji y'abadayimoni. The reign of demons. Inganji y'abadayimoni mu The muryango reign of demons in your family. Inganji y'abadayimoni muri The reign finance of zawe. demons in your Inganji financial. y'abadayimoni mu The reign of bikwereke. demons in your concern. Irarangiye So mw'izina. now in the name of Jesus. Amen yawe iranyemeza.